ingendo imaze imisi ifatwa n'ubutegetsi mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika yo guca internet mu gihe c'amatora. Ivyo bikaba biherutse kuba mu bihugu bibiri vyo mu karere duherereyemwo k'ubuseruko bwa Afrika hari vyo Tanzania na Uganda. Ivyo kandi bikaba mu gihe hari itegeko ry'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika ribibuza. Muri higaniro rero twariko turaca hirya no hino impamvu ibihugu bimwe bimwe vya Afrika bica iyo internet, inkurikizi yavyo n'impanuro ku bihugu bibikora n'ibifise umugambi wo kubikora kugira bihagarike iyo ngendo ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika rivuga ko itajanye na demokrasi. Muri kino kiganiro rero tugiye kuba hamwe na Ansheni ko yagize arongo ishira hamwe rihanira agataya kazi na muntu rigiteka nkaba ndamuramukije. Mahoro neza muhawe na hanyuma mukamwakoze no kudutumira muri kino kiganiro ngashima nabaza kutwumvira bidukurikirana nabaza ko bija kugira ico bifashije muri kano karere kacu. Turi kumwe kandi na Zeno Ndayisenga umusesenguzi akaba n'umwigisha muri kaminuza ya Wits i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Nawe nyene nkaba ndamuramukije. Ndabaramukije cyane umumenyesha makuru yake muhawe nayo. Ndaramukije n'isinzi ry'abarundi hamwe n'abanyarwanda bariko barakurikira kino kiganiro dukunda cyane cimbona imvana. Urakoze s'abanyarwanda usa n'abarundi kuko dufise abantu beje bavuga ikirundi kinyarwanda haba muri Kongo, muri Tanzania, muri Uganda, dufise abantu benshi cyane bumva runo rurimi. Habara mu gutangura kino kiganiro reka dusubire inyuma gato. Mwumve ico ikigo ca Uganda kijejwe itumatumanako casiguye imisi ibiri imbere y'uko amatora aba catumye gifata ingingo yo guca internet. Ijwi ni mugenzi wacu Prime Ndikumagenge. Ikigo cha Uganda gishinzwe itumatumanako categetse kompanyi zitanga internet mu gihugu kuyica guhera kuri uyu munsi isaha 12 z'umugoroba kugeza igihe zizobwirwa kuyisubizaho nkuko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri iki gihugu. Mwikete gerekanwa n'ibinyamakuru byo muri Uganda ico kigo ca leta candikiye kompanyi zitanga internet categetse izo kompanyi kurindira kugeza igihe hazotangirwa ayandi mategeko yo gusubizaho internet. Robert Chagulanyi azwi cyane nka Bobby Wine umukandida atavuga rumwe n'ubutegetsi yiyamirije ubutegetsi kuri iyo ngingo. Mu ndwi iheze Bobby Wine niwe wa mbere yari yatangaje ko leta ifise umugambi wo gukuraho internet muri iki gihe c'amatora nkuko yabikoze mu matora yo mu 2021. Ariko abategetsi muri Uganda bari batangaje ko mu gihe c'amatora internet itazokurwaho nkuko vyagenze mu 2021. Ico kigo ca leta ubu catangaje ko ico cemezo cafashwe hagamijwe kwirinda ikwirakwira ry'amakuru atariyo, amakuru ayovya, ubusuma bw'amajwi no guhamagarira umugumuko bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko gukuraho internet muri iki gihe ubutegetsi bubikora bugamije gukorera mu mwijima ahata amakuru yigenga y'ibiriko biraba ashikira abanyagihugu uretse ayagenzuwe na leta aca mu binyamakuru vyayo. Nyago mnumvise imvo Uganda yashize imbere kugira ngo bace internet. Reka duhere kwa Anshere harandi agataya kazi na muntu. Izi mvo bavuga yuko ari kwirinda ubusuma bw'amatora. Kwanka ko hakwiragizwa amakuru y'ibinyoma. Gucungera umutekano. Izo mvo wumva uri kurazumviriza umenga birumvikana ko n'ibintu vyiza bishobora gufasha abanyagihugu. Izi mvo mwebwe munazitahura. Nisha muri giteka nisha muri hana agataya kazi na muntu hari imvo nibaza ko tutotahura naho nkuko wayivuze uriko raraba ikintu kizanye umutekano mengo gikoza ahica mugabo nk'ishiramwe hana agataya kazi na muntu ikintu kiza gihungabanya ubwingenge bw'umunyagihugu giza gihungabanya agataya kazi na muntu kuko umunyagihugu arafite ubwo burenganzira bwo kumenya ibiriko biraba ku mwanya aho rero niho tugaruka yamara leta kuko izo ngingo zifatwa n'ubutegetsi buhari bwa bufite uburyo bwinshi bwo guhagarikira umutekano bwo kurinda ivyo vyose bibaza ko ari bibi. Rero tukagira tuti yamara bamaze kumenya ko bashobora kwibwa, bamaze kumenya ko bashobora kuba umutekano muke, bafise igisirikare, bafise igipolisi, bafise uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo bahagarariye umutekano. Nivyo uri kuraraba hari icyo cyo guhungabanya agataya kazi na muntu. Hariho n'ikindi cya kabiri gituma
kigabanura icyizere ku mugambwe uri ku butegetsi, nubwo inyuma hashobora kuba hatariho kwiba amatora. Dufate gutyo muti kubera iki? Guko baba batangiye nabi, wa mugambwe baba ariko barahigana uca witwaza ngo banyize. Asinzi yuko murabona muri kano karere turimwo kiretse u Rwanda niho ngira ngo ntaravyumva, ahandi hose bama bavuga habari ariko bararekarama muri opposition, bavuga ko batsinzwe, babize amajwi make, bavuga ko bari batsinze. Umuntu gacha wimvira ati none opposition yama yandikiwe gutsinda, urumva baca bitwaza ari opposition yitwaza bari mu ngambi tari kumwe n'ubwo gutegetse iritwaza icyo kosa riba ryakoze kugira ngo yerekane ko yibwe nahitaba yibwe. Simvuga ko bama bibwe canke bataba bibwe. Icyo rero tukavuga tuti kiragabanura icyizere ku ntuze, kiratuma kivomera mu cozi wa mugambi wari kugwanya umugambi uri ku butegetsi. Kuko ivyo byose umugambi uri ku butegetsi ntiwo kwa gutsinda. Turiko turaraba amajambo y'amavugwa hirya no hino mu munyacane muri Afrika ko imigambi yo muri opposition ivuga ko yibwa amatora ari gutsinda. Nta nivuga ngo bantu haya amajwi make y'indi bampaye ntari kuronka. Aho rero washatse baza muri igitego twagira tuti yamara kubera ubutegetsi babuhari bafite uburyo bwose bwokoresha ubwo buryo uko guca internet ntibikora ku banyagihugu bo muri icyo gihugu gusa, bikora no ku nshuti, kuko abari mu gihugu abanyagihugu bo muri icyo gihugu bafite uburenganzira bwo kumenya ibiriko biraba. Mugabo kirakora no ku bwigenge bugateka k'ibindi bihugu, k'abagenzi bari mu bindi bihugu baba bakeneye gukurikirana amakuru ibiriko biraba ku mwanya kuko nk'uwari afise umugambi wo kuzanaho umugambi ukorera hayi hagira ati ahantu bafata ingingo y'ingimba nk'iyi nishore yagatwe ejo nanje bazofatira ingingo y'ingimba nk'iyo. Naho rero ngira nti imigambi iri ku butegetsi yari ikwiye kutarabira ngaho gusa, kubona yuko kugira icyoroshe kuko no gukorera mu mwiza. Dufate naho batoba biba hacabo kwikeka yuko batagenze ko ibintu byahabona, ko bijahabona ko bikorerwa ku mugaragaro, umaze gukorerwa kwanka ko ibintu bikorerwa ku mugaragaro hari ikintu bunyegeje. Rero niho mvuga nti bikora ku banyagihugu, bigakora no ku nshuti abasanzwe bafasha igihugu, abanyamahanga bakeneye kugendera ico gihugu, bakeneye kuzanaho imigambi, bagira bati abantu yamara bahindukiza itegeko ko bagomze birafite icyo bigabanura ku cyizere mu gihugu. Naho ntuvuga nta ingingo mugabo naho uzana cy'umutekano nizabindi nyene bamwe mu opposition bavuga ati twabwiza gutsinda, naho hatabafise abanyagihugu bo mutora kugira atsinda, kabaye ko kanisha avuga ati twabwiza gutsinda acaronka ivyo yifadikiza. Acaronka ivyo yifadikiza niyo navuze nti bavomera mu coza abo bantu. Icyo kintu rero bari bakwiye kugira kuzoraba kureka gukurikiza amategeko kuko bakaho ubwigenga abantu, kuko aho bakiri internet ni ukuvuga hari ibintu bakuye mu cyakoresha ibintu manuel novuge by'intoki bya bindi by'ubuhinga bwa none bugezweho ntiba bigikoze. Nuko cyo tubona mu Uganda ko ndibuka ko bavuze ngo umukuru w'igihugu yavuze ati hari bamubajije yuko bokoresha ubundi buhinga ko ubundi bwase kubera ibyuma n'ibiki. Ivyo none bishobora gukora bikore gute kandi ya internet ikizabwiza kwerekana nico no kuvuga ko byukuri amaleta bahari yo kwiyubara kuzibira ivyo byose bituma bavugwa bishira mu ikosa n'uwari gutsinda bavuga ngo yize. Erega nawo no muri opposition kubagaragaza n'ibyiza wa muntu aho kuvuga ngo nari gutsinda mugabo amajwi yawe yerekanwe gutyo. Imigambwe iteho biri kumwe n'umugambi uri ku butegetsi ahanini ndumva aho igituma amaleta mwamwe atinya ni ya migambi irimo rwaruka rushushe, rwaruka usanga ariko ruri ku marezo sosio bivuga ko ntacyo buze ariko bakwiragiza ibyo bagomba. Ibyo byose byobaho kuko n'imigambi birimo rwaruka abantu bashushe abariho bakore bari ku marezo sosio, hariyo ibyo batanga ushobora gusanga harimo ukuri mugabo nta kintu na kimwe kiza gituma ko muhagarika uburenganzira bw'umunyagihugu. Muba mufise
ibikwiye byose kugira umutekano mu bucungu kugira ngo mufashe n'iki inzego zibereyeho nicyo amakora abanyagihugu batanga afasha muri ibyo byo kubarondera umutekano by'uko ibintu byabo byose biba ku mugaragaro ego naho rero ngira nti yamara bari bakwiye kwikubita agashi. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. tuje kwazize no muri Afrika y'Epfo zeno ngingo urumvise ivyo Anshere ashikirije wewe nk'umusesenguzi ingendo nshasha no kwita nka nshasha kuko nta myaka myinshi irahera batanguye gukora ibintu byo kuca internet mu gihe c'amatora mubona iva kuki reka tubanze tugarure gatoyi ku kibazo kijanye n'ico no kwita Prince Arabe yabaye muri 2011 mu bihugu byo muri Afrika y'Uburaruko muri kaho kiriya gihe avec l'accès à Facebook kuba jeune harabaye ihinduka cyane byatewe n'uko ugwaruka rwakoresha Facebook ukavugana aho ruza guhurira hanyuma cya kibanza bavuganyemwo ubwo bahuriramwo bakagihuriramwo ari benshi hanyuma icyo gihe polisi ikabagora ukuntu bashobora kubakontorora kuko ntashobora kwinjira muri ya groupe ngo bamenye ibyo bariko bavugana. Kubera kiriya gihe rero ufatiye harya bakigenda no ku bindi bihugu hariho ibihugu novuga bitari bike byaciye bitangwa kugira ubwoba birabona biti ahantu no kuraba neza turabona yuko natwe ubutegetsi bushobora guhungabana biciye mu nzira nk'izo. Ngarutse rero ku karere turiko turagerageza gufokasinirako na cyane cyane ku gihugu cy'Uganda novuga yuko guhagarika internet nk'uko ukanye cyo n'ikiganiro rero nk'uko niho wabishikije daye si Uganda gusa byarabaye nejo bundi muri Tanzania. Icyo ko ndavuga nuko Bobi Wine umutavuga rumwe na ya Uganda we yari yamaze kuburira abayoboke biwe arababwira ati ko biri kose muragaba internet ibazoikata ni kuvuga byashitse bamwe bari babizi naho nyene atari bose baba batahura politike inyegeje inyuma yacu. Nongeye rero kuza ku kibazo nibaza yuko gukata internet ufatiye aho isi igeze internet ni nka facteur canke ikintu kidahara mu bintu bidetermina ninde ashobora gutsinda n'ashobora gutsindwa. Gukata rero internet no ku leta iba yifite ko uburenganzira abari inzira yo kwigingirako kugira ngo ntihagire nko mu gihe byoshika hakaba hari ikintu kize neza canke bashaka nk'icyo bashaka kugira ariko abandi bataka ko babimenya bigeze kuja ku mugaragaro cyane. Naho rero mu byo yabiguye urya mu tegetsi wo mu Uganda yavuze ati banka ko hariho ababa bazana amakuru y'ibinyoma uriko arabisigura igumisa yaba ibyavuze muri Tanzania cyangwa ibyavuze mu Uganda n'ahandi mu bindi bihugu hose usanga bagira imisiguro imwe ariko ubirate usanga ari yanzira yo kurishaka kwigurira ko kutegetsi no kugerageza kwigizayo cyane cyane kugwaruka kuko ari go rwari ati kandi rufite inguvu kavuga bati nitwa hagarika internet ntaho baza kuronka abashobora guhurira ni kuvuga umwe wese akakuba ariwe undi ariwe hanyuma bica bitworohera kubakontora. Anshere yavuze ku gihugu cy'u Rwanda aravuga ngo petete ntatarabibona nibaza ko igihugu cyose gikoresha strategy nko mu Rwanda urumvaho ubwo burundi barugera kuko nta opposition ijya ku mugaragaro donc opposition zaho zirakandamizwa ku rwego rwo hejuru ku buryo usanga hagera mu matora batahawe ikintu cyo gushikira mu banyagihugu cyane. So nicyo gihe ariko bahora bareka nabo bakitoza nabo bahora bareka bakitoza nabo bareka bakitoza mugabo uravye ugerageje kuraba opposition mu Rwanda kompara na opposition bavuga yo mu Burundi yo muri Tanzania no mu Uganda no mu Kenya urabona ko harimo diference donc itegereza ko umuntu atosone pas même en débat ubudasi usanga karorero nerekana yuko udakase internet afise nawe izindi nzira akoresha kugira ngo amazimize
ukuntu yoshobora gutsinda. Hanyuma ku gihugu cy'Ubuganda nyene nibaza ko rimwe abantu bagira kuko Museveni akica ku butegetsi mu mwaka wa 1996 yaje vraiment ari umutegetsi aje nko kubohora kuko igihugu icyo gihe cyari kimaze umwanya muremure gitwara Idi Amin Dada yari yumvikana cyane n'abazungu b'Abongereza hamwe n'Abanyamerika. Icyo gihe rero Museveni amaze kuzana aho nyine hari n'ubundi muperezida yaciyemo Obote hagati. Museveni yaje kamwe nk'umuntu ufati w'uje ni nk'umukiza. Yaranditse n'igitabo mu mwaka w'2000 haciye imyaka cise nk'itanu gusa afite ku butegetsi. Igitabo yise What is Africa's Problem? Cyabaye kibiriye mu mwaka w'1992. Hanyuma icyo gitabo ugiye mukabona ibyo Museveni yafatiriye igihe ukaba ukompara na Museveni buno munsi harimo itandukaniro ko yari umuntu mu cyo gitabo yasigura yuko ibintu byo kwigungira ku butegetsi no kumara ubutegetsi umwanya muremure ari kimwe mu kwega ingorane zo muri Afurika. Ego nibyo no mu cyo gitabo yanaragaruka no mu bijanye na tekinoloji aho yakaburira abanyafrika uko kwicukira ama industry yabo ibintu bizakorerwa muri Afurika. Ariko rero tufate kucyo tubiza ubutegetsi umwanya muremure utumengo yarakibagiye. Turiko turagira deba mu mwaka wa 2022 n'abandi bakora the private university. Hariho umwembere wanashaka yavuze yuko ngo hariho n'ikintu ntafite icyemezo bwatwari muri deba we yavuga yuko Museveni yo yaratanze order yuko icyo gitabo kitosubira gukwiragizwa kuko urumva ibi content y'icyo gitabo usanga ihinyuza ikontradiza ivyo Museveni ariko arakora muri iki gihe. Ibintu rero byo gukata yuze internet ntabwo ari ikintu kitangaza, ahubwo nibaza yuko icyo twofatira ni kubera iki internet iyo imaze gukatwa yongera ikagarukanwa, hanyuma imaze kugarukanwa ikazanwa comme un calmant ikaza yerekana ko byaheze abantu bosura baje hamwe hasubiye kuri ingorane. Ariko rero tubagira yuko avec madireje muri wikingana turimo naho abantu ubafanitse ni kuvuga uwo hamitse uwo munsi. Ariko cyo uko ndabibona uba uriko kandi urongereza uko bagarutse bazogarukana ingubu nyinshi. Niyo kujya kwa par exemple umuntu ashobora kuzibira amazi uramaze kubona iyo umuntu agerageje kuzibira uruzi uraruzibira ukagomba rugenda rwegera haruguru, ariko iyo urushe bya bintu wasubiza byose urabisenyura. Icyo ngito iyo umwanya ugeze akenshi umuntu araguma ku butegetsi ariko ikiringo cyo kigeze akagenda. Twarabibonye muri Zimbabwe, twarabibonye no mu bindi bihugu bitari bike. Warashaka no ngamba ya PCC aho hari intwaro yakajyanisha imiryango ya Katede y'abazungu yitwaye hafi imyaka novuga 400 wanashaka 500 mugabo haragera igihe abirabure nabo baratwara igihugu. Igikuru nibaza yuko amareta yogerageza agashiraho leta iba irenze kuko ugize leta ikiye mu musuma wa internet muba wumvira ubwaye cyangwa uba usuzuguye ijwi y'abari abantu bato cyane cyane jene novuga ugwaruka kuko ubaziriye bashobora kugaruka mu yindi form y'abantu yari yabivuze. Ariko gazeno none gazeno abavuga yuko none gazeno yuko mu byukuri abavuga yuko byukuri gukoresha izi mbuga hwaniro ugasanga nk'urwaruka razikoresheje kugira ngo ruhungabanye uwo mutekano canke rukwiragiza amakuru y'ibinyoma kuri ayo matora babesha ivyo by'abatari byo canke ugasanga n'ubashaka n'abari ko barahiganwa kubera abonye atacu bari bukuremwo bagaca batangura kuvuga ko amatora yamaze kwibwa. Ntumva ko bashura ko bariko barakokeza ugasanga harabaye ingorane ari navyo abandi bavuga ati reka tuzikate kugira amatora abe mu mutekano hanyuma tuze dusome ivyayavuyemo. Ego nicyo mugabo uriko babiraba igiye muri kitu usanga harimo ikintu n'igishane cyaco kubera ibikorwa cyane mu bihugu byo muri Afrika, kubera ibikorwa cyane mu bihugu bavuga biri mu nzira y'amajambere. No ufatiye nk'akarorero nko ku matora yabaye mu mwaka uheze muri Amerika, warabonye neza yuko internet atigeze ikatwa kandi warabonye yuko ahantu hose isanzwe ibereye ko amajwi
yaguma apigwa kwicika donc niyo bakata internet ico dute ko Trump yari kugaruka ku butegetsi donc kugaruka kwiwe byavuye yuko internet bayiguruye abantu bakurikirana uko biko biragenda hose kandi si Trump gusa uravye n'uko amatora agenda no mu bindi bihugu navuga pays européens donc urabona yuko akenshi internet ari ikintu bahagararira ko bavuga ati internet nize kuyikata nibaje yuko abantu mu bihugu biteye imbere barahimiriza gutora wanashaka umuntu ari muhira akoresha internet mu kuvuga utiriwe uragira umurongo munini ugatora uri muhira none wumva internet yacitse ukuvuga haba hariho no gukiza d'abord iterambere inyuma icyo ni kimwe ariko kandi haba harimo n'ubwoba no gushaka kugerageza kwiba amajwi kuko tuvuze ngo no kugerageza ngo bashaka ngo bakarume ntihagire ngo batanga amakuru y'ibinyoma petero ni ku ruhande rwa leta ariko ku ruhande rw'abatwa batari kumwe baba baniguwe mu menshi erega mu bihugu byamaze gutera imbere kandi bamaze gutahura demokarasi cyarico mu bisanzwe ibyo bishitse mu gakata internet ayo matora yashabanza guhagarara hanyuma bagasubiramwo ariko internet babaze kuyugurura muri kubera ngo kenshi muri Afrika cyangwa yuko nimba gitaro irindi usanga rero barengeje bakaca bakata hanyuma bakadosubira kuyugurura ariko bamaze gukama abandi Ashere wavuze yuko mu by'ukuri amareta bafise ububasha bwo kugira ngo bashobore gucungera abanyagihugu bashobore no gufasha kugira ngo ni ibintu bishaka kuza kuhonona amatora ntihagire ico bishikako ariko kandi nico kibazo nemejeje kubaza Zeno hariho koko ubwoba bw'uko abo bakiri bato ari nabo benshi cyane cyane bakoresha izi mbuga hwaniro ko bashobora kuzikoresha nabo ugasanga barakweza akarambara mwebwe ego nivyo mugwanira agataya kazinamo ariko nabavuga yuko koko aba bakiri bato canke ababona yuko bariko baratsindwa kukiranira ku mbuga hwaniro bashobora kuzana ubeshi bigatuma n'ivyavuye mu matora bidashobora kumenyekana ahubwo hakaduka imidurumbanyi. Urakoze cyane nagira ngaruke gato nyintumbere ikintu nibaza ko Zeno ashobora kuba yantahuye nabi. Natanze akarero ku Rwanda sinavuze ngo biratunganye kunuko akarero natanze ko navuze kugwa mu Rwanda niho tutigeze tubona uwo muri opposition avuga ngo nibwe nari natsinda mugabo muri Tanzania turamaze kubona rimwe kabiri mu Burundi guhera mu 2010 amatora yose avuga haba hariho uwo muri opposition yatsinze mu Buganda nk'uko nyine kutiko turavuga yibwe niho navuze nti none hari aho biri yuko umugambi uri ku butegetsi ubwirizwa gutsindwa ego nkagira nti nyabuna imigambi uri ku butegetsi na leta ibihari yari ikwiye kuraba ikindi bikundi yogwanya ico kintu tuvuge kuri iki gihugu turiko turavugirako simvuga ngo barize uko siyo nasije hari nta n'uburenganzira ndayifitiye mugabo uri kuraraba kuvugira no vugange n'amatwi bagiye bararonka nko mu Buganda ugiye muri district Kampala biraboneka ko umengo 60-70 kwijana Bobby Wine umugambi utari kumwe n'umugambi uri gutegeka ari ufite amajwi menshi no ku yandi masantre amwamo ari navyo uri kurara cyatugira tuti none koko byukuri iyo migambi itari kumwe n'umugambi uri kutegeka yama yotsinze ko yama ikigera ibishira ivuga iti yamara nibwe mugabo sinari gutsinda ntiwampaye amajwi nari nkwiri mugabo umengo byanditswe yuko uri ku mugambi uri kubutegetsi ubwiza gutsindwa uri kuraraba ingene ayo manze zama biriko opposition amerika ingene ihagarara ingene yamishikiza ingene amatora yagenze aho je niho mbona ikibazo cyane aho niho nibaza ko leta hari byazikwiye nabo nyene zifite kugira ngo zivaneho ivyo byuko baziyumvira uko cyangwa baziyumvira uko mu Buganda ibihugu tiko turavuga nico mbona amatwi umenga aratandukanye mu Burundi twarabibonye ko nibaza 99 kwijana 96 kwijana biragoye kwiyaronka harimo bari muri ko murahigana ariko ico gihe ntibari bace internet bo
yabaye yama yacitseho ntayihari mu isaha n'amatara ahari mu Rwanda babica kubera birahari, mu Burundi nta biba bihari. Nibyo tubaye n'ibyo babaye. Ego tugaruke hahandi rero, tugaruke hahandi kwikoreshwa ry'izi mbuga hwaniro rero, kibazo nenda kubajije kubera ko batinye yuko abantu bashaka kuyikoresha nabi. Nari nagicije ko ndavuga nti ubwo imigambwe novuga itabiri kumwe n'umugambi uri ku butegetsi niyo yindi biri mu gwaruka rushushe ruri mu bisagara, naco gituma mwiko muraraba novuga inguvu nke imigambwe itabiri ku butegetsi gifise, usanga ifise abanywanyi mu miji, kandi birumvikana nta buryo baba bafite bwo kwiragira. Erega tutaza amatora ntiyigwa kuri internet gusa, amatora yibwa guhera no gukoresha uburyo bw'igihugu. Wa mugambi uri ku butegetsi ufite uburyo bwo kuja hahandi umugambwe udafite uburyo bwo gushika ya migambi iri kirirondera. Rero nkagira nti ico iyo internet irashobora gukoresha kugira ngo bahuvye ababakurikirana, bagira bati aka kantu ko hari benshi ngume nkwiragiza ishusho nta ntuzeye ngeje kugira amahatuze mugabo biraboneka uri kuraraba amashusho abari karakwiragiza kuri Facebook, kuri YouTube, nta na hamwe berekana ahari bakenya bafite bake. Mugabo umugambi uri ku butegetsi nawo hari aho bishika ugasanga nko mu Buganda kuri by'amarezo sosiyo bateye imbere, ugasanga bariko barerekana ati rabo bibani muri ya ntara rimwe bafite. Nta wuzi ko bababeshe nuko ari impuze bivuga koko nukuri. Internet ifite ivyiza, ifise n'ibibi biriho, mugabo aho nguma ngaruka ni hahandi nyene nta kintu na kimwe gihungabanya agateka kazina muntu, nta kintu na kimwe gihungabanya ubwigenge bw'umuntu, nta kintu na kimwe cyabwirizwa gukorwa kuko nicyo gituma amategeko ahari. Ego ntibyumvikana ingene muri bihugu byo muri Afrika ibi bintu bibandanya mu gihe iki kibazo ishiramwe ry'umwe bwa Afrika bisa nuko byafashe ikibazo mu minwe, kubera yuko murabona ko hariho n'ingingo y'amajana 580 iraba ibya internet n'amatora ihimiza ibyo bihugu kutahirahira ngo bace internet kubera abanyagihugu baba bakeneye kumenya ibiriko biraba. Kubera iki ibi bihugu bihurikiye muri iryo shira hamwe bidaheza ngo bikurikize iri tegeko, hama kandi kubera iki ubumwe bwa Afrika buraheza bugakora iki mu gihe ivyo bihugu byarirenzeko? Ayo mashira hamwe nagira mubwese yake, ayo mashira hamwe harimwo abo baba bari ku butegetsi, arimwo abo bari ku butegetsi. Ntanga karorero mu Burundi amatora aheruka Niger yarashikirije icegeranyo iravuga yuko atana kimwe cyagenze nabi, bibagira yuko utwara seni yasabye ikigongwe yuko abakozi nyene ba Niger baburagize ubushika ahari ko habera amatora, aravyibagira ko byamaze kuba community ntiyanabishiramo muri ako gakomunike yagira ati harabaye udusebwa na duto kandi agasebwa kabarabo. Urumva ivyo ari bivuga ko ayo Union Africaine ayo novuga amahuriro abagizwe n'amareta ntibashobora kwikora mu jisho. Twemange yuko ayo y'abaseje y'Union Africaine y'abayase ari mwabo bagizwe n'abarungitswe na leta n'abagize ntibazoshikira ayo mareta. Je ikimbabaza nuko icyo navuga nuko biha imigi n'utarafite amahirwe yo gutsinda ajaja ko yarenganije. Nibaza ko rero hagezaho ayo mareta hari nimba yiyemera ko afite inguvu ashyira ibintu ku mugaragaro, yarike kwiyambika iceri. Yego nivyo rega uri ku butegetsi biragoye gutsindwa ukoresha uburyo bwinshi, atari hamwe zarenganye byo biragoye, atari hamwe zakunaniye gutwara ufite uburyo bwo gushikira umunyagihugu by'ubugirane byayo byo muri konservative. Rero niho ngira nti mugabo uravye nyene batora n'ingene baharura hamwe biranagoye no kwiga, mugabo ntiwumva igituma abantu bose bari ku butegetsi bagira ubwoba ati barahankuye. Ego barahankuye ego
Ego reka tuje kwa Zeno ikibazo ni caki nico nyene nari mpejeje kubaza mugenzi wacu Anshere mwebwe mubona gute kubona hariho itegeko hariho ingingo ibuza guca internet mu gihe c'amatora muri Afrika ingingo yafashwe na numwe bwa Afrika ariko bikabandanya nkuko umenga iyo nyiga ntayihari kandi ntagiriye n'ikivugwa kuri ugo gwego nivyo akanama kajejwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri iryo shira hamwe karavuze yuko kababajwe nuko muri Tanzania byabaye bagaca internet ivyo byanyene birakwiye uravye murindi biriko mu gihe tuzi neza ko mu mwaka uza dufise nani matora mu karere ni washaka ikijanye na n'ishira hamwe rya Afrika igihugu biza Afrika in African reka mvuge yuko akenshi uko tuba tubaziga n'ivyo barangura biza bisa nk'ibidakwiye ya handi waziga ko umuntu umutungo ati uyu ndagaje kumfasha mu kibazo ariko akagenda aduhaye no vuga nishu iza itakugiza kandi tuzuye uburyo bwa Afrika narabonye yuko banyarutse Keba Museveni ariko ntibigeze bati muri deep barabe peut-être izindi ngorane ziba zarabaye nko gukikoza ku muvu w'umutoza wiwe no muri Tanzania nico baragize de critique ariko ntibigeze bafata no bwa yajeriye ariyo kenshi ishimbere gusumba ingufu inyafrikene no vuga ko ibifite naho nyateza kugenda kuko akenshi iyo inyafrikene isize mwishaka kukinira runaka bafite uburenganzira bwo kurunga nk'icyo no kwita delegation special ku buryo iyo delegation special iza irikijwe n'abantu mu vuga batandukanye barashaka bamwe bakora n'imigambi yo mu bindi bihugu abari mu migambi yo gutegeka n'abari muri opposition nico gihe rero bakabarungika mu burere butandukanye ikivuyemo bikagaragaza bagacemanga ariko ibihuza yuko rimwe na rimwe Union Africaine irungika indorerezi ariko za ndorerezi nyene ugasanga baci internet aho kubanza kugaruka kwa wa muzo ya problem bakaca batsinda n'ingoga na n'ingoga ukeza umwene gutsinda novuga rero yuko Union Africaine ingufu zayo nike ufatiye ukuntu ibihugu byo muri Afrika bigenda na cyane yageze mu gihe cy'amatora ariko rero hariho ibihugu novuga ko usanga kabisa bigerageza kwihagarara ko dufatiye nk'akarorero nko ku matora yabaye muri Senegal mwarabonye yuko yo muri opposition baramushikije baremanga yuko batsinze amatora yabaye muri Malawi mwarabonye yuko cyakiriwe na wari ku butegetsi aravuga ati ndatsinze reka mbe wo muri opposition amatora yarimo kubera muri Botswana mwarabonye ko byabaye wari muri opposition aratsinda hanyuma wari ku butegetsi nawe aratanga kandi Botswana ni igihugu cyari kimaze hafi y'imyaka 50 opposition itarigera itwara ubuki mugabo byaragaragaye yuko kuri iki gihe bahanye ubutegetsi kandi mu mahoro rero nibaza yuko rimwe na rimwe Union Africaine ahubwo Union Africaine mu message itanga nk'uko iza gushigikira kiba ikintu kiba kije cyose mugabo amaraso asesetse agira uko nyene ariko si kuvuga yuko ikije amaraso asesetse ataba yasesetse indirectement ko hariho ikintu zabaye biruta nuko n'amaraso wanashaka ntari guseseka nuko rero ndabona iyo ngingo y'amajana 580 nivyo birahari mugabo igiye muri katiki urabona yuko idakora ufatiye byabaye mu Uganda ufatiye mu byabaye muri Tanzania ufatiye mu byabaye wanashaka no muri Somalia hose hari ibihugu bitari bike ugenda bavuga yuko iyo ngingo itari applicable isa nk'iri naho ngisho gusa ariko idakora cyose BBC gahuza miryango kuri sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7 uravuze muri Tanzania inyuma y'amatora ejo bundi Samia Suluhu yagize icashikiriza kuri ivyo vyashitse internet igacika muri ico gihugu yareka arahura n'abaserukira ibihugu vyabo muri ico gihugu. To our partners in the diplomatic community,
and the foreigners residing here. Ku bafatanyabikorwa bacu b'umuryango w'abadiplomate ndetse n'abanyamahanga batuye hano muri Tanzania biseguyeho bimvuye ku mutima kubw'ibitaragenze neza. Ihagarikwa rya serivisi n'irya murandasi mwahuye nabyo ndabizeza ko tuzakomeza kuba maso kugira ngo dushobore kurinda umutekano wanyu kandi turinde ko ibyabaye byakongera kuba. Banyacyubahiro, demokarasi n'urugendo rwo gukura. Buri muyoboro wa politiki kugira ibibazo n'ibyifuzo by'abaturage biragaragara ko nta buryo bumwe bukoreshwa ku isi hose bwo gukemura izi mbogamizi zihariye. Tugomba gufashanya tugaha buri wese umwanya wo kwiga no gukura mu bwiyoroshye. And we must afford each other the space to learn and grow with humility. Ndabibuze ko ikiganiro ari mvo n'imvano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri Radio Kisoro FM iri muri Uganda. Asheri ngira ngo urumvise ivyo President Samia Suluhu wa Tanzania yavuze mwumva bifise ishingiro. Hajya umuntu ari ku butegetsi hari hivyo novuga umwitwarariko uri ku butegetsi abari ku butegetsi agira uri muri opposition atagira. Ngomba kuvuga iki? Uri muri opposition umwitwarariko w'umutekano ntumuraba naho navuze nti leta irafite ubwo buryo bwose bwo gukoresha idahungabanije hagati y'akazi na muntu. Ijambo mukuru w'igihugu cya Tanzania yavuze ni ijambo wumvamwo novuga sagesse yabisabiye imbabazi kandi icyo avuga nicyo yasabye imbabazi kandi aravuga ko atanzira igororotse yo kuvuga ngo kugira ushike kuri ibi igihugu cyose kiraraba nimba barafise uko Uganda bo byifatamo baravye abanyagihugu babo uko bari basanzwe babayeho nimba bari byora cyangwa uko bameze cyangwa baraza abatanzania abo baba ari ku butegetsi mugabo aho ngaruka ni hahandi kubera ikibaza n'ababibaza ko abari muri Tanzania nk'ubu hariho n'iby'ukuri ivyerekana yuko opposition novuga irishinzwe umugambi uri ku butegetsi tutagiye muri za bindi ngo uri ku butegetsi abwiza gutsindwa opposition ibwiza gutsinda niho nguma ngaruka nkagira rero icyo nta na kimwe kizobihagarika atari uko aba bantu bari ku butegetsi bareka ibintu bikagenda mu mategeko ntihagira ahantu na hamwe ikintu bagira kugira ngo babaduge ko bafatiye kuri ico uko icyo yavuze no gukomeza demokarasi kandi ko bitazonasubira baranema ko bitazonasubira yagize intuzo yo kuvuga ati ndireze ndaje amabi yabaye ntazosubira mugabo urumva hari n'ahari bya bindi tuvuga ati dusubize abantu ku kazi imyaka 5 hazoba hateguwe ibindi ivyo ntitwovyemeza mugabo niho navuze ntiyamukoze harimo ntuze yavuze ni ikintu kigirwa n'abaki abakuru b'ibihugu bakiyashaka kuvuga ati ndemeye ko habaye ikosa tugiye kurikosora bizosubira mugabo ntiyavuze ko yatsinzwe kandi nta nikerekana ko yatsinzwe mugabo jaho nguma ngaruka bubahiriza ayo mategeko kuko ayo mategeko nibo bari mu bayashizeho ni nayo ashobora gutuma abantu babanaho neza niyo ashobora gushira mu kibanza umuntu wese akaja mu kibanza ciwe uwo muntu wo muri opposition nimba ari kuronka 30% bamuhe 30%, nimba ari kuronka 70% aronke 70%, nimba ari gutsindwa n'amakunga bibone ko yatsinze hari ibintu ndaguhagarara nk'ubu Uganda twari ko turavuga ko nararavye aho bariko bariyamamaza bazungagiza amadarapo ya Amerika sinzi ko mwayibona ngo cyawinzira none ibi birarekuwe ndiko mvuga bizamvuga ntuzego natera bwo bati nimwagira iki kazinira babona bakuru b'ibihugu bitwaza no vuga bitwa ko biri muri demokarasi ntibitinya kuvuga ngo ejo turashigikira ngo be nta opposition hari korafo ukamengo politike yabo niyo guhindura nimba ari amategeko y'igihugu abatwara igihugu ariko barayakurikira nta gihugu kindi gifite uburenganzira bwo kuvuga ngo gihindure umutegeko ahari igihugu ko cyubatse gikorera ku mategeko yabo murabibona abo bose dutangwa ko karo bari mu bihugu biteye imbere uri kubaraba hari ibyo bakurikiza hari ibyo bagira niho ijambo mukuru w'igihugu cya Tanzania yavuze ni ijambo ririmo novuga sagesse n'inyinya ibyo avuga rero nkagira nti yamara
nta kindi cyose cyohagarikiza atari uko ibintu biba ku mugaragaro, wa muntu wo muri opposition akaboneka amajwi yarose yatsinze agatsinda yatsinzwe mugabo ntabwo uvuga ngo nari natsinze. Kubera iki? Kubera hahagaritse ako kantu. Ego zeno ni waba twumva matora twavuze internet, navuze ntirirwa muri internet yiga ni ku mice myinshi cyane. Ego reka tujye kwa kandi leta ibiri ku butegetsi n'ubu ufise novuga amahirwe yo gukoresha ubwo buryo bwose. Ego urakoze cyane yashe. Reka tujye kwa zeno iri jambo rya Samia wewe uryakiriye gute? Aremerera yuko habaye amakosa n'abesera n'imbabazi akavuga ko itazosubira, wewe uryakiriye gute? Murakoze. Nibaza yuko uko biri kose ni jambo yashikirije mu mvugo ya kidiplomasiya, yavuze agerageza gusaba imbabazi. Cyo kimwe nuko kubwanje ko ndabibona, cyo kimwe nuko atari kuri mvuga akarekerana gusa, kuko ijambo nk'iri naho aba arivuganya agahemo hariho icyo rigabanya kwishavu amakungu yoba yarafitiye Tanzania canke uko bari basanzwe babiyumvira. Mugabo nivyo imbabazi aba yamaze aba, ariko ntibisigura yuko aba agarukanye ibyononekaye cyane cyane mu bijyanye n'amajwi bavuga ataba yatanzwe kuko ategereza gutangwa, abo muri opposition bakaronka ayo bategeza kuronka, n'abari ku butegetsi kandi bakaronka ayo bategeza kuronka. Ariko rero yabivuze kandi agerageza kubaka, kuko igihugu mu gucubaka imbere n'inyuma, nicyo ingufu nyinshi imbere hanyuma n'inyuma. Rero nimba yarashizemo ingufu kugira ngo ahagarike imyiyerekano etc, yategerezwa kandi kugaruka muri Cour international akaraba ati uko biri kose nahari yareka ndabe uko ndi busabe imbabazi. Kuko anje rero novuga ko ari diplomasi uko byama byakozwe no ku bindi bihugu babifite abahanuzi beza. Wamuhanuye kuvuga iryo jambo je novuga yuko atamuhanuye nabi, ni byiza. Mugabo kandi ikindi novuga ko nuko kwica bijanye n'imyigaragambyo ushobora gusanga mu Rwaruka cyangwa abandi bo muri opposition, eka burya nuko rimwe na rimwe peut-être twongera icyo biganiro usanga gifashe umwanya muremure. Otherwise hariho ikintu twateza kugaruka ko kijanye n'ukuntu influence y'ibihugu bya rutura bigira mu bihugu byo muri Afurika canke bigira mu bihugu novuga iterambere ryabyo biba rikiri hasi, bikiri mu nzira y'amajambere. Nko muri Afurika nk'akarorero nko muri Afurika niyo icyo gihugu idashyizwe na Amerika na Europe, usanga n'icyo gihe Amerika na Europe ishyigikiye umugambwe wo muri opposition, kubera bavuga bati uriya nitwo tukabona neza, reka dushyigikire uyu kugira ngo gukura uriya. Ya leta nayo iguma itageza yuko igashyiramo n'ingufu nyinshi cyane bwa ukuntu yohaguma mu nzira zose zishoboka, hanyuma hakaca haba rero kashi. Donc mu nyuma hakaca n'igihe ya migenderanire igasubika ikabyuka. Aha rero hacagagira ijambo rya Samia yuko abongereza bamubona, yuko abanyamerika bamubona, amaze kuvuga ijambo nk'iryo mukicara mukaganira, burya hariho akantu kavako cyo kimwe nuko bari kubandanya gutyo uko gukundwa kaza no kuvuga ari bya rutura bitwari gukundwa kaza leta ihari cyangwa gakundwa kaza opposition, birabisa mu gihugu runaka biba byagabuyemo kare. Akarorero mu bihugu usanga bifite, usanga ingorane twebwe duhura, dufate n'ingorane Burundi cyangwa u Rwanda bihura mu gihe cy'amatora. Izo ngorane Ubufaransa bugira sinabwo ingorane Uburusiya bugira, oya nabo baba bafite izindi ngorane zisanzwe mugabo dushanye na piyazi wacu. Bavuga rero yuko naho rimwe na rimwe dukunda kuvuga ko ntitwikukiye by'ukuri, kuko ukagiye nko by'umwanditsi Frantz Fanon yashikirije mu gitabo ciwe The Judge of the Earth, arasigura yerekana yuko ibihugu byinshi bivuga ko byikukiye byarose yitwa pseudo independence, donc ni nka independence force, aho usanga umuntu avuga ko yifite cyangwa afatira ngo n'ubusugiye bwanje, mugasanga hariho izindi puissance ziza zigakora ibyo zishakiye mu gihugu ciwe, izindi nguvu, ugasanga economy yanyu iracyagepanda kwa bya bihugu nyene by'abakoloniza. Icyo rero ni bimwe mu ngorane bituma ingorane ziguma zigenda zigarukiza kuba igihugu kikaba cifise naho habyuka
urwaruka rukaba icyo rukora ukakira rugerageza nabwo kurondera ukuntu bwojya muri iyo kuntu kugira ngo rushe ku butegetsi kuko akenshi imigambi iri ku butegetsi usanga isa nk'iyuzuye usanga basa nk'abatoza baravuga ati dusubira mu matora zo kurikira uzojamo ukajya muri bakajya muri iyo kuntu kugira ngo nabo barabe nimba by'ukuri bashobora kuronka aho bashobora kujya kuko ubiyaze nko muri Afurika mu bihugu byinshi bifite ibihugu by'abirabure usanga akenshi kugira ngo umuntu atere imbere arinda kuruja mu mugambwe uba uriko uratwara. Iyo utari mu mugambwe uriko uratwara amashanse yawe yo gushobora kugira ngo ubeho umuntu aba ari make cyane. So nko muri Tanzania rero urabona mu gihugu kimaze imyaka irenga 60 gitwarwa n'umugambi umwe. Nicyo baragerageje kumenya amahoro ugereranije n'ibindi bihugu. Tanzania yaramaze umwanya muremure siba amahoro, ariko umugambi utwaye hafi imyaka irenga 60 uza gusanga za ngorane zo mu Buganda umuperezida usanga atwaye imyaka 41 bica biza kandi no muri Tanzania ugasanga umugambi wamari wa wundi abantu bakavuga bati kubera ko twagiye guca mu zindi nzira ntabwo muhindura. Ibyo rero ni bimwe mu bwa kenshi no guteza sporane, ariko novuga ko demokarasi naho tuvangira hari myaka n'ikizina demokarasi hari iyo hageze mu matora tukiri ngaho nyene zeno tukiri ngaho nyene none ni yihe ngaruka mbi nizihe ngaruka zishobora gushikira demokarasi muri Afrika mu gihe iyi ngindo yo kuza baraca internet yobandanya ikarandagata no mu bindi bihugu haba muri Afrika canke no mu karere? Reka ni ariko akumviriza yuko mu bisanzwe ijambo demokarasi ryapfukiye mu Greek aho mwene Prizana yasubira ko demokarasi muri demokarasi abanyagihugu aribo batwara donc le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Aho usanga abanyagihugu aribo bafise ijambo ihageze no gutora ukabona none bamaze gucirwa internet rya jambo ryabo bumvaririye hari bamaze gutumvirizwa bamaze gufungwa rya jambo ryabo ribaririye hari biragaragara rero yuko nk'akaroro nko muri Afurika demokarasi yagiye gutangura kuza mu myaka y'1990 niho yakwira cyane mu bihugu bitari bike, kandi nk'u Burundi buri mu bihugu demokarasi yashitsemo kandi irakora. N'icyo gihe Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu bike aho demokarasi byagaragaye by'ukuri ko abantu batowe nko 1993 barabonye mu Burundi yuko demokarasi yari ihari naho nyene mu nyuma bitaciye bibandanya neza mugabo abantu baratoye mu mwidegemvyo ukabona yuko bumvirijwe. Demokarasi rero uri turaraba si ngaho mu karere gusa wanashaka ufate no muri bya bihugu bya rutura nyene iyo demokarasi ubu ahenshi basanga bariko barayikwishoninga baguma bayibaza ko ibibazo ego baravuga ati mbega iyi mu bisanzwe demokarasi niyo form dushobora gutuma dukoresha aho ikingana kigeze. Usanga rero ahenshi demokarasi isa nk'uko bariko barayiza uko yakiriye mu myaka ya kera iriya 30 iriya 40 ubu siko iriko iraraba. Fatire ubwabo muri Amerika cyangwa iby'umukuru w'igihugu cya Amerika ashikiriza, fatire ubwabo mu Burusiya na Ukraine, dufatire mu Bushinwa uko umugambi wa mutwara rumwe aho ngerageje kuvuga ku bihugu novuga bya rutura ku isi. ariko ugaruke tugaruke ko ico nanimbajije kuraba yuko iyo demokarasi yuko umuntu ari uko ari ubutegetsi bw'umunyagihugu hama akaba ari wabugira hama kandi bukamugarukako kuri iki kibazo kwa turavuga cha internet ingene bishobora gutera ikibazo nako gato abantu bari bizeye naho biriko birahinduka ugasanga ngira ngo karagabanutse. Nacishuye wijya nuko nkumbure nagumye mbananiriza ko ukata internet bisigura yuko umuntu wamukasa umunwa none aza kuvugira he umva aza kuvugira umukasa umunwa rero nico wamufunza umunwa niko no bivuga wamufunza umunwa umaze kumufunga umunwa rero avugira acaguma ngaho akakira ibyo leta iba ishikirije. Mu gihe rero byo guma gutya bakaguma bakata internet nibaza yuko demokarasi boca bibagira muri Afurika. Naho nyene hari ibihugu bigiye nko agenda risura za Botswana, Malawi n'ahandi nka Afurika y'Epfo baguma bagerageza kuraba yuko demokarasi
kuzimangana Ego. ariko hariho n'ahandi usanga ibihugu vrema byaramaze kwerekana yuko demokarasi atayo bacifuza. Ego reka tuje kwa Anshere ngira ngo wumvise ikibazo cari co kumenya nyimba ibi bintu bibandanje kuri uwo murindi ibihugu byo muri Afrika no mu karere bikabandanya biza birakata internet mu gihe c'amatora nyimba bidashobora kugabanya kanovera ka demokarasi. Dufatiye n'uburyo twakoreye ko aricyo mwagana tumwe mutegura kino kiganiro demokarasi nkiri kurujya munsi w'amatora nicyo nagomba tubaze twumva ujya munsi w'amatora w'umukuru w'igihugu siho hahagaze demokarasi mbe amatora kwaheze mukuru w'igihugu atowe abanyagihugu babayeho gute iyo internet turiko turavuga ishobora kubikoreshwa 10%. 90% badakoresha internet barafite ingene baronka bigishwa ukundi bivanye n'ingene imigambi yiteguye kuko muri demokarasi neza ko harimo bimwe by'ubwigenge byo kugira nte wa munyagihugu atana hamwe bahurira n'umukuru w'igihugu atari muri zya ngingo zigirwa uvuga usongora tuko turarangiza ikiganiro uvuga usongora babandi bari ku mitumba batogwa gute koko wa munyagihugu atwagwa n'uwo yitonde ku mutumba kuko ubutegetsi cyane buri babandi benshi ko turavuga kuko n'ingingo nyamwinshi niho tuvuga tuti nimba tizeye ko umunyagihugu perezida yamwitoreye ijwi yamuhaye arirose wa wundi nawe ari ku mutumba babandi bakorana ku mwanya ku izone ku ntuze barabizeye ko batwagwa n'abatowe niho mvuga nti ingingo zikurikirwa barakora ibindi byose mu bwigenge icyo kirafise kubera gikora ku bwigenge bw'umunyagihugu no ku nshuti zabo si icyo gushigikira gira kutanga rero inyishu gira kutanga inyishu Anshere turangize tuvuze demokarasi nuko nango aho ngaruka ni hahandi amareta ari ku butegetsi afate agire akigoro yerekana amenye yuko gushira ibintu ku mugaragaro ntacyo bibabuza mu gihe bafite ingufu kandi bumve yuko batsinzwe babwirizwa kuvaho nta kindi nosaba leta zose abamera muri Afrika nimba dukeneye gutuza demokarasi nimba dukeneye ko kwivana kw'icyeyi nidushira ibintu habona dukurikiza amategeko ahari navuze iby'umutekano ibyo byose bitwaza barafite iyindi nzira bashobora kubikoresha badahungabanije agateka kazina muntu nk'uwanira agateka kazina muntu nta kindi saba atari uko ingingo zose zifatwa zitoza zihungabanya agateka kazina muntu kandi ingingo zose zifatwa zoza ziza gutora ziyubara yuko zitavomera mu cozo babandi bagira bati nja nitwaza ikimvuze ko ni bitavomera mu cozo y'amakungu agira ati twotera hariya hoba akajagari twoshikiriye ntitubihakane kuko ivyo birahari kuko niwo kwiyumvira ingene umengo hari amahiganwa amakunga bakeneye yuko ubutegetsi buhinduka naho buba buri kufasha abanyagihugu neza kuri jewe mwana yatageza msembuga ni umugambi w'ubutegetsi uri ku butegetsi bwizwa kuhava uhava mu gihe utagifise iyo popularity singomba bwizwa kuhava ngo haje muri opposition uwo muri opposition afite ingufu aduge uwo kuri ku butegetsi nimba afite ingufu abandanye rero icyo cyose nkagira nti abari ku butegetsi biyubare barabe ibyo bintu babyikingire batsinzwe bagenda batsinzwe bagume reka duheze nawe rero tuba turarangiza ikiganiro wewe woshikiriza iki ubona umuti woba uwuhe kugira ngo demokarasi intwaro rusange itsimbatare muri Afrika no mu karere hariho peut-être icyo abantu bomenya surtout nk'abantu bafata ingingo mu bisanzwe ijambo demokarasi nk'uko nabivuze abashakashatsi hariho icyo amakritike bagiye berekana ko naho nyene tubona yuko ifasha mugabo iraha uburenganzira akenshi irafavoriza la majorité kugira ngo bashobore gushaka ubutegetsi usanga hari bagiranwe abo twokwita les groupes minoritaires imigwi mito y'abantu bo mu bwoko bw'abatwa urabona ko barinda kubongera bakarinda kuvuga yuko kugira barabe ko demokarasi yubahiriza kuko naho twovuga ati ngo hakora amatora gusa usanga bahise iyo bagiye imbere usanga bibagiye iyindi mice ya yindi mice nayo hari abo usanga umusongora zeno tuko turangiza ikiganiro bw'ugusongora tuko turangiza ikiganiro hanyuma rero kuri ibyo nibaza yuko igikenewe muri Afrika ni uko demokarasi
tutozimangana ariko ko hogerageza gukingirwa demokarasi inclusive iha ijambo bose. Ikindi ni uko igihugu coca imbere d'abord kuko biragaragara yuko akenshi abantu bitwaza demokarasi akaba ari cyo usanga bariko baragerageza kwisambura bafatikanije n'abandi baba bari nyuma. Ego Donc cya gihugu cyacitanga kitabaye ubumwere. ego Donc indani mu gihugu niho byose bigera. Iyo hari ubumwe igihugu cyatera imbere. Ubumwe rero bushoboka iyo abari n'icyo gihugu banamariye. urakoze Zeno. Reka rero ndabashimire Anshe nagira ndagushimire. urakoze cyane mwakoze kudutumira kugira tugire icyo duterereye. Ego Zeno nawe ndagukengurukiye. Ndabashimiye cyane, ndashimiye na bantu bariko barumviriza kino kiganiro. Tuzokongera ikindi gihe. Murakoze. Ikiganiro cy'imvuna imvano cy'uyu munsi kigarukiye ngaha abagikurikanye kigeze hagati.